Shalom, mukanya muga mukurikirana intahe zo ku munsi wa kane, muhezagirwe. Shalom bavukanye muri Kanguka, nongeye kubashimira mwebwe mwese mudahengeshanya kwitwararika kino kigwaniro ca Kanguka kugira ngo mutange intahe zanyu. Dushima kubwo abitanga bose kugira ngo n'umurimo ugera ushitse. Dushima dukenguruka natwe ukungene Imana ishishikara kuturindika muri Kanguka. Muri no misi heze nigeze gufatwa n'ikibazo c'amaso, numva amaso ariko aranja, hanyuma nari ku kazi kuri uwo mwanya ndavuga ati none amaze ko rikaranja kandi muri Kanguka manzi ko benshi babohoka kandi bagakizwa kandi bakaronka ubufasha butangaje kandi bamwe bakaburonkera aho nyene abandi bakaburonka imisi heze. Jewe no kumviriza Kanguka nkasenga nubwo ndi ku kazi, Imana ishobora kunyumva. Nanje numviriza Kanguka shamama gutere nje numviriza Kanguka ndayumviriza hamukozi w'Imana atangiye gusenga. Nukuri bene data nagiye kumva amaso, nangiye kuronka kamitende, numva amaso atangiye kubona neza, numva amaso ukungene ariko numva ugira ndiko ndababara, byose biraheze. Urumva je ndabishimira Imana kuko Imana ariyo yabikoze. Je nk'umwana w'umuntu ntaco nari kwishoboza kuri umwanya kumva numva ko naniwe, numva ko mu mutwe umeze nabi, numva amaso ugira randemeje navuga ati n'umusazi ko no munsi ndagakora gute. Numva nabuze ukungene ndavyifatamo, ariko muri kiganza c'Imana umukozi w'Imana asenze avuga ati umuntu agwaye amaso, nanje ndavuga ati nanje nkora ku maso. Imana irankiza, Imana igirira neza, Imana irambohora. Urumva ariko no mwanya bene data ngiye kuza shima nkenguruka kubwo Imana ivyo yankoreye. Imana ntakinanira, ntaho nayisavye ngo inyime, ntaho nayisavye ngo maramare, ishishika kunyereka muri byinshi bene data. Ndashima kuri kumwe ninyereka, ndashima kumwe ndayibona. Urumva ivyo nkorera birarenze. Shalom. Kristo ashimwe cyane. Nanjye nje gushimira Imana kubw'ibitangaza yankoreye. Imana imaze kunkorera ibitangaza bitari bike muri Kanguka. Icyo nje gushimira Imana kuri uyu munsi, Imana yankijije igifu, ndabibona ari yankijije. Nageraga igifu kikambuza cyane, nibeshye ku masaha yo kurya sindira igihe igifu kikandya nkarara ndi kuribwa igifu. Ngera aho ngaho iyo nabanganywe nk'amata byaramfashaga, ariko bigera birakomera, bumwe nanayafata bikanga, kikamfata atari kugenda kuri bya bindi ngo wenda ngo ntabwo naririye ku masaha, nyine kigenda kiyongera. Rimwe rero aho namenyeye Kanguka ndavugana ko kubera iki nta gishyira imbere y'Imana, ko Imana ishobora byose, ko Imana ikiza indwara zananiranye, ko Imana iha abari barabuze urubyaro kubyara. Why not nakwizera ko Imana yankiza. Ndabyibuka cyamfashe kirambavuza cyane, byari ku munsi wa kane. Nari nateguye ko ndi busenge amasengesho yo kwiriza ari kuwa gatanu. Numva mu mutima ijwi kumbwa ese uzasenga wiyirize uri kuribwa n'igifu, ariko numva ngize kwizera gukomeye. Ndavuga ni Imana ishobora byose, ngiye gusenga nizeye Imana izankiza kandi nzasenga sinzababara sinzaribwa. Nasenze nizeye. Kuwa gatanu ntangira amasengesho, kandi kuwa kane cyari kiri kunjye kimeze nabi. Kuwa gatanu ndasenga siniyiriza, ubwo urumva umunsi wose sinarya ku manywa na nijoro, sinagira numva n'akantu na gakeya, ahubwo ukagira ngo ni umuti nanyweye, ukagira ngo nyine ahubwo mera neza kurusha n'ikindi gihe nabaga nariye. Mpita mvuga nyuma nibwo nabitekerejeho, bigeze nka nimugwa ndabona uko igifu kitigeze kindya. Ndavuga ni Imana uhabwe icyubahiro, wankijije n'ukuri wankijije. Kuva uwo munsi ntabwo igifu kirongera kundya. Imana yo mu ijuru ndayishimye. Ikindi kintu nshimira Imana, nari mfite umwana ubyarwa na mukuru wanjye, yari ari ku ishuri. Bibaye vuba arampamagara arambwira ngo bampaye transferi yo kuzajya kwivuriza Faisal. Numva ngizemo kwikanga, ndamubwira ni se ufite ikihe kibazo, urwaye iki? Arambwira ngo agira ikibazo cy'umugongo, rero ngo yagiye kuri hopitali bamukoreye ibizamini basanga ngo igufwa ryavuye mu mwanya. Ndangije ndamubaza ese ibyo bintu bimara igihe kingana iki? Arambwira ngo hari igihe yigeze gukora agisida y'igare agwa agaramye, ikindi gihe nanone akora agisida ya moto, ariko nyine yabifataga byoroshye, umugongo ukajya umurya, akivuza hacamo nk'amezi 3 bikazongera bikagaruka, ariko ntabwo yumvaga ko bikomeye gutyo. Rero muri icyo gihe ajya gukoresha ibizamini, bwo yari amaze igihe awurwara, ahora kwa muganga bamuha imiti, ageze afata umwanzuro wo gusaba transfer, ajya kuri hopitali bamukoreye ibizamini asanga afite icyo kibazo cy'umugongo, yuko igufwa ryavuye mu mwanya.
ariko nagize kumva ngize ubwoba, ariko nibuka ko mfite kanguka ndavuga ni Mana wagiye ukiza indwara nyinshi zikomeye nanjye waranyijije, reka nizere. Ndangije ntangira gusenga nkajya numva intahe nkamwizerera, nawe ndazimwoherereza amawodiyo akanguka ndamubwira nijya usenga wizere wumva intahe, wizere ko Imana izagukiza, Imana ishobora byose. turasenga uyu munsi turi kuwa gatanu, yaje kwa muganga kuwa gatatu nibwo yaje i Kigali. Ahageze baramupima, arangije ngo basanga ngo nta kibazo gihari. Ni ukuvuga ngo yabaye akiva kwa muganga, ndamuhamagara ndamubaza nise kwa muganga basanze bimeze bite, kuko bari bamubwiye ko nibasanga kuko ariko bimeze bazamwandikira bakamubaga, bakamukorera operasiyo, igufwa bakarisubiza mu mwanya waryo. Arangije arambwira ngo bamubwiye ngo nta kibazo ngafite, nta kibazo na kimwe igufwa rifite, ngo ahubwo ngo ni ububabare bwari bwagarutse. Ndavuga ni ububabare bwari bwagarutse, ariko njyewe kubera ko nari nzi ko twizeye Imana, nise mvuga ni buriya ni Imana yabikoze irisubiza mu mwanya, ahubwo ni uko abaganga bo ntago bari kubitahura ngo batekereze ibyabaye, kuko abaganga ntago bibeshye, ntago bibeshye, ahubwo ni Imana yarisubije mu mwanya irabikora. Bo barebye babona yuko nta kibazo gihari. Numva ngize ishimwe rikomeye mu mutima, ndavuga ni nzatanga intahe kuko hari n'abandi benshi izafasha, kuko nanjye numvisha Imana yagiye ikiza, numva Imana yakijije umugongo, numva ngize kwizera, numva ngize kumwizerera ko Imana izamukiza. Ndayishimye rero Imana ishimye kandi yabicyubahiro ko yamukijije. Nshimiye umukozi w'Imana Kristo usengera, Imana imuhereze umugisha kubera kwitanga kwe, Imana imuhereze umugisha n'urugo rwe rwose, Imana ihereze umugisha parteneri bakanguka bose, kandi n'abantu bose bagifite ibyifuzo bagisengera bumve bizeye kuko Imana ishobora byose. Shalom. Shalom. Nanjye nari ngiye gushinga intahe ibyiza Imana yankoreye, nabonye ibitangaza. Je narabayeho nipfuza urubyaro z'abana 3, ariko byaranse rwose. Nyene ndavuga ati Mana none jewe nibiki bimeze gute? Hama ndagenda kwa muganga, ndaca muri ecography, barambwira ko mfise ibivyimba mu nda, baranyandikira imiti. Ariko hariho umuntu nari narigeze kumva ashinga intahe, yigeze kuba bigwara, akagenda kwa muganga bakamuha imiti, asubiyeyo agasanga nta n'akantu na gatoyi kavuye. Ariko jewe iyo miti narayifashe, ariko nkaguma nsenga mfata uko umukozi w'Imana ariko arasenga ati hariho abadamu bafite ibivyimba, nanje nkafata nkashima Imana ko nkize. Ariko ndarindira igihe abaganga bari barambariye ntegerezwa gusubirayo bakandabira. Amezi 3 aheze ndasubira ndagenda kuri ecography, umuganga arambwira ati byarahetse nta bikihari. Numva ndashimye Imana ndanezerwa, kuko naravuga ati Imana ngire kubura uruvyaro, ngwarane n'ibivyimba, ibi bintu bizogenda gute? Ariko nkaguma ndirira Imana nkasenga. Rero narashimye Imana cyane maze kumva inyishu ko byahetse. Nukuri Imana ihabwa icubahiro, yarakoze ibitangaza, yarakoze ibyari kunanira abaganga bose, uko barambwira ati ibi birashaka gushika umuntu bakakubaga. Numva ubwoba, byo bimaze guhera cyangira igitero cy'amaso, nkumva udusonga mu maso, bikanka ko nkanura, amaso agahishira, bakandangira imiti myinshi ishobora gukoresha, bikanka. Nkagenda kwa muganga bikanka, ariko byafata ijisho rimwe bwa mbere bikimvata, naragize ubwoba bwinshi. Hama ndagira irigira kabiri, bica biza muri ndirisha, ndavuga ati iki ni igitero cy'abadayimoni. Nkaguma nsenga nanakanguka, senga naho nyamusi numviriza akanguka yahetse yo kuwa 6. Numva umukozi w'Imana aravuze ati hariho umuntu agwaye ijisho kandi rimubabaje cyane, ntiyakire gukira. Ndakira ndashima Imana, inyuma y'iminsi 2 bica birahera bimwe by'imisonga, ariko rikaguma rihishiye, ariko ntababara. Hama biza biragenda buke buke.
ivyo byose ndabishimira Imana, ntihabwe icubahiro ayiri yumve ko ndayishimiye. Nukuri abantu mwese muri Kanguka mushishikare gusenga, hari Imana yishura, hari Imana yumva, hari Imana iteturura. Ikindi nagomba gushimira Imana, je narabayeho nta munezero, nta n'umunezero na mutoya narifise. Satani yari yaramaze kuntwara umunezero bivanye n'ibibazo mbayemwo mu rugo. Ejo bundi niho numvise intahe y'umudamu yavuze ati je narimaze guharikwa ngo inturo indwi mu rugo mbayemwo. Ndumviriza numva ukungene Imana yamutabaye, anje numva Imana itanguye kumpa umunezero, ndarengera ibiri mu rugo iwanje vyose. Nkaguma nsenga mvuga ati Imana ndagusavye umpe kwihangana, umpe kwihanganira ivyo ndiko ndabona, umpe kwihanganira umufashe wanje, umpe kwihanganira uwo muryango ndimwo, ivyo ndiko ndabona ingene bankekeza ngo inda yanje yari yugaye, bakambwira ngo twe twavyaye imvyarize n'izi. Ivyo vyose numva ndabirengeye, numva Imana inyongeye umunezero, numva Imana impaye kwongera kuyishima, numva ivyishimo muri jewe biragarutse, kuko nguma nizeye ati nanje isaha y'Imana niyagera nzokwishurwa. Ubu rero ico ngomvye gushima nuko Imana yampaye kwihangana, ndumva neza ko ndemye, ndumva yuko Imana ifise ikintu yanteguriye, ifise ico yanyanditseko. Nukuri Imana ihabwe icubahiro, kuba jewe ubu nsigaye nshobora kwitahura, nkamenya gutegura umunsi, nkamenya gusenga. Ivyo vyose ndabishimira Imana, nihabwe icubahiro. Bene data mwamaze kumenya Kanguka, mushishikare musenga mushima Imana. Nukuri ngaha hantu hari Imana nahakuye vyinshi, nahaboneye ibintu vyinshi vyari vyarananiye, ariko ubu nkavuga ati Imana habwe icubahiro. Inaye yanje yariyo. Shalom. Shalom ubwoko bw'Imana, nanjye nanje gushinga intahe ku vyiza Imana yangiriye. Gusa manje gusaba imbabazi, Imana ko natevye gushinga intahe. Jewe naragwaye, ndagwara ibiheri vyinshi mu maso, gushika naho no gusohoka mu bantu bitagikunda gusohoka. Ivyo bihe naragiye mu bapfumu biranka, ndaja mu masengesho atandukanye biranka, nkaguma mu nzu kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ntasohoka, kubera mu maso hose ntivyari bigikunda ko noja no mu bantu. Nari nigunze, nari narihevye, naraguze imiti itandukanye, bambwira siga ibi nkasiga bikanka, gushika naho bambwira ngo isura yanje bayitanze mu kuzimu. Ndiheba, ndarira, niho guca mfata Kanguka, ndasenga, nsengana n'umukozi w'Imana. Umunsi umwe twariko turasengana mama, umukozi w'Imana aravuga ati hari umukobwa agwaye ibiheri vyinshi mu maso, ntiyakire gukira. Ngica ndagira, haheze iminsi mikenya bitangura kuma, gushika naho bihera vyose. Ndashimiye Imana, aho iriho Imana ubu ndayishimiye. Ndashimiye umukozi w'Imana dusengera atatuzi, ndashimiye n'abaparteneri ba Kanguka bose, Imana ibahire. Ikindi kintu nje gushimira Imana, je ndi mu gihugu ca Saudiya, naragwaye, ndagwara ikintu mu kwaha sinaterura ukuboko, sivyakunda ko ndengeza ukuboko. Ivyo bintu biranyobera ivyari vyo, ububabare nari mfise bwari burenze, ariko ndizera, ndasengera muri Kanguka, ariko naho batamvuga narizera, ndavuga ati Imana naho batamvuze ndakiye Mana, ndakiye. Haheze indwi ca kintu kiravyimba, ububabare bwose burahera. Ndashimiye Imana, aho iri hose mve ko ndayishimiye, wumve amashimo yanje akomeze kongera neza. Ego iyo niyo yari intahe yanje, wumvise intahe yanje, Imana ibahezagire. Ndashimiye umukozi w'Imana, ndashimiye n'umufasha wiwe wamuha umwanya wo yadusengere, ndashimiye n'abaparteneri ba Kanguka. Shalome banywanyi ba Kanguka, dusangiye urugendo kuja mw'ijuru. Nanje mfasha akanya kugira ngo mvuge ivy'Imana yankijije muri Kanguka. Nukuri ndashima Imana yarankijije,
nari mfise igitero catera mu kuguru kw'ibubafu, ukamenga ni nk'umuntu afashe ikibiriti yakije umuriro, uwo muriro nkawumvira mu kuguru kw'ibubafu mu kirenge. Imana nagumye fata muri kanguka, mfata mbwira Imana, Mana nkiza iki gitero co mu kuguru. Imana yarankijije ico gitero co mu kuguru c'umuriro, ndagishimiye Imana. Nukuri ikindi naco Imana yankije muri kanguka, Imana yankijije umutwe. Nari mfise umutwe warandya cane, ukandya cane, nka kurya kumenga ni nk'umuntu ariko arafata isekuru ngo agasekura. Ndafata muri kanguka, Imana yaguhora ku ngoma yarankijije uwo mutwe. Ivyo ndabishimira Imana. Ikindi kigize gatatu, Imana yarankijije nari mfise umutwaro n'ukuri wo kutagira itiro. Sinagira itiro, ntacyo nari mfise. Ivyo ndagifatira muri kanguka, ndagifatira nukuri ubusinzira nk'umubebe. Nicyo ndagishimiye Imana kinkije muri kanguka. Ikindi kigize kane, Imana yarankijije infection. Nari mfise infection, mwumve infection. Naranuka cane mu gihimba kirondoka, hageze ko nja mu bihe nkanuka. Nukuri ndababwira ikintu kimwe, nukuri muri kanguka hari Imana je narayibonye yarankijije, yarangendereye. Ndafata haje ndi mu gitanda, nukuri tuko turahura n'umugabo ukamenga nk'imbeba nyene yaboreye mu gitanda. Nukuri ndafata ndabigira umutwaro. Ico kintu Imana nukuri irankiza. Nukuri umukozi w'Imana ntiyigeze amvuga, nasanze narakize, sinovuga ngo nakize umunsi uyu. Ndababwire bene data, kuri muri kanguka hari Imana. Ikindi kintu Imana yankijije, yarankijije ikindi, hariho ukuntu nagenda muri toilette kandi nari ngwaye constipation. Nagenda muri toilette nkasohoka amaraso. Ivyo bintu ndavuga ati Imana, ibi bintu ndakeneye, wankijije vyinshi muri kanguka, ndakeneye nanje kubinkiza. Ndabifatira uwo munsi ndibuka hari kuwa gatanu, ari samedi, ndafata umukozi w'Imana ariko arasenga, numva aramvuze. Nukuri mwa abantu mwe, nukuri n'amanifestation numvise, ariko ico kintu naco ngene Imana yarakinkijije. Nicyo ndagishimira Imana, yarakinkijije. Yankijije ibintu vyinshi. Nari mfise n'umuriro waka munda, nkakuwamenga ni nkono bari barateretse munda. Nza ndabifatira muri kanguka. Nukuri nagenda kwa muganga bakabura ikintu na kimwe bantora, nta kintu na kimwe bashobora kuntora kwa muganga. Uwo muriro bakantera serumu, iyo serumu igahera, bakantera iyindi, mu minota nka 10 uwo muri ukabusuye kuduga. Nukuri ukantwara impwemu. Ndashimira Imana yo mwijuru, yumve nukuri ko ndayishimiye. Nukuri ntatevye gushinga intaye, kubera nukuri nabipanga ejo hirya yejo bikanka ko ntushobora gushima Imana nukuri biragoye. Nkabipanga bikanka, ariko ndashimiye Kristo adusengera atatuzi. Nkashimira partner wo muri kanguka, Kristo Imana imuhezagire, n'umufasha wiwe n'umuryango wiwe. Nukuri Imana ibagirire neza. Kandi nako ndashima Imana, abumvise intahe yanje nabugire bahibashikanye. Murakoze cyane. Shalom. Shalom, ndaramukije izina ryanjye. Ndashaka gutanga intahe yanje. Hari ikintu Imana yankoreye kandi maze iminsi nshaka kukivuga, kuko Kristo aratwankoraje cyane kuja dutanga intahe. Hari ikintu Imana yankoreye. Naragwaye kuva 2022. Yego ngwara indwara y'umunwa wanje uzura ibikomere. Ndagira ikibazo by'ukuri, nari nsanzwe mfite ingorane za eczema, indwara zo ku rukoba. Rero zakunda kuza ama articulation nkiri muto, ugasanga nyine ku maguru canke mu articulation nkagira ama allergie cane, iyo nagira ama stress canke iyo urunyine igihe cahindutse bagiye mu yandi masaison. Rero bitwa ko ndabimenyereye, ariko bikaza mu masaison, ariko maze gutegwa ku munwa byari ibindi bintu, kubera ko ho urumva ni mu maso, ntibyanakira. En fait byari ibikomere biza ku munwa bikahaguma. Naragerageje imiti yose, nagiye ku baganga benshi, nsanzwe mba mu gihugu co hanze. Rero n'ukuri narakoze ivyo nshoboye byose. Nabaza abavyeyi ko mama asanzwe akora nyine muri domaine medical, nkamubaza ati none bizogenda gute, yaranrekomanda ndaja no muri Afrika. Basha n'ukuri cari ikibazo gikomeye, ntimushobora kubyibaza, kuko nagira n'ama complex. Burya
abakobwa ngira turavyumva cane visage nico umuntu abona rero nagira complexe nabona umuntu wese andaba araba gusa ibikomere abona ivyo bikomere kandi basha byarambabaza donc navyuka mfise ibikomere naryama mfise ibikomere harageze n'igihe ndeprima kuko numva vy'ukuri ubuzima burangiye biranka bifise vyagize zakaye novuga ibihe biba vy'umubabaro kuko hari ukuntu umuntu wari wabwira umuntu ukamubwira ati ngo ibikomere akibaza ngo ni ikintu gisanzwe ariko je nari mbanye navyo everyday basha ndababwiye umunsi ku wundi nagira ngo ndageza agahengwe umunsi ukurikira bikaza aho nakoresheje imiti abazi cortisone n'umuti abantu bakunze gukoresha mu ma allergie abaganga bakambwira ati ifu kugabanya dose kuko tugwa dose nyinshi mugana naho nyene biragera ahantu nyene bimenyera basha biramenyera mara imyaka kuva 2022 n'ukuri arico kibazo mfise basha kigumaho donc nari maze imyaka ibiri novuga gute mfise ikintu ndani muri jewe c'umubabaro nkavuga mana none iki kintu bizogumuko donc sinashobora kuvuga cane haragiye igihe nkahora nashaka kuvuga ariko nkahora kubera ko cinacambabara kuko donc ibikomere biri ahantu nyene hari sensible ahantu mpuma donc il faut kugira amasoin bikasubira bikaza rero ndavuga ati no sindavyemerera nja kuri kanguka ndavuga ati mana ndumeza kanguka kandi ndizera Imana ndizera yuko Imana ikiza ntabwo ari migani ntabwo ari ibintu nyene bapfa kuvuga mana nanje ndashaka kubona ikiganza cawe nukuri narasenga hari igihe yabivuga akavuga ngo hari umuntu akize avyize akavuga ati jewe agapresiza hari igihe atapresiza ariko igihe cose numva mvuye mu masengesho vraiment fise ukwizera kudasanzwe kubona kiza nyuma yaho bigasubira hama harageze igihe nyene ndagirana amareaction nyene ndagwara nyene biva mu buryo bwo kumunwa ariko muri jewe ndagira faiblesse chronique hamwe nibaza ko hari ikindi kibazo atari just ico hama ndaja gusura ku baganga kuko naravuze ngo ndaheza bakuja ku baganga ariko subiranye ni ku baganga ndakoresha ama MRI ndakoresha ama examen menshi baja mu maraso baja mu kintu cyose bakugira barabe bakambwira ati nta kimwe tubona amaraso yawe ni meza umutwe ni sawa nta ma cancer kuri baza ati none ibi bintu biva kuki ko vyaciye vyafecta umubiri wose rero basha ukuntu vyaciye bikomerezaho nuko hagize igihe birasubira biranka ariko nka samedi nkasenga samedi sinasiba samedi sinasiba kubwira Imana ko vy'ukuri ndayiteze hama cette semaine samedi naravyutse ngo ibikorwa bisanzwe ndaja muri sport hama ntashe muhira mbona nta kintu mbona ndavuga ati cyakenze gute birantangara ndavuga ati bon peut-être ni muri ca gihe c'agahengwe c'umunsi umwe reka ndabe basha umunsi ukurikira naho nyene sanga nta na kimwe mbona yaba ku munwa ifite byari umunwa wose yaba ku ma extremité yaba basha efase nukuri naretse n'umunwa iminwa yaje amaze no kwirabura kubera imyuzenya yo kubabare iyo ibikomere vy'amahoni ki c'était vraiment désagréable hama ya kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ubu turi kuwa gatanu rien de tout nta muti nta kubabara nta inquiétude nta kuvuga ngo byagafasha fisa abashima Imana irakora nje vraiment kubwira umuntu yumva yibaza ngo ni ibintu by'imigani yumva umenga ni story nyene canke n'ukuri Imana irakora twebwe Imana akunze kuvuga ngo bivana no kwizera kwawe iyo kurasenga ukizera Imana iraza kandi bishobora kutaba ako kanya nyene ariko umunsi umwe uzovyuka byose byarangiye umunsi umwe uzovyuka kandi atamuganga kandi atari wewe kandi atamwana w'umuntu abigizemo uruhare Imana yo mw'ijuru izokwibuka nje kugutera intege kuba Imana yankijije ubona ari ngo imyaka 2 warase kukira nari yakiriye mfise agahinda mu mutima numva nyene nduwingwara numva naramaze kwikwega ku ngwara zose Imana irankura aho hantu uyu munsi mfise amashimwe uyu munsi ndizeye uyu munsi ndakomeye uyu munsi by'ukuri numva mfise umunezero udasanzwe ndashaka gusa nanjye ndabankoraje Yesu abagirire neza yiyari nahe yanje nizeye ko mwubatswe ntimwibage gufyonda ku gakenge kugamumenyeshwa igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha muhezagirwe cane